twegereje amatora y'ibihumbi 2025, umugambwe SNL uri kugerageza gukora wivuye inyuma kugira ngo uzokwitabe ako kamo k'amatora mu kugwiza imirimo yo ku kibuga, yo kuja gushikiriza abanywanyi bacu ingoro bajejwe gukoreramwo ibikorwa, no mu gushikiriza inzego zijejwe gukurikirana ibikorwa vy'umugambwe SNL hisunzwe itegeko rishasha ritunganya imihingo mu gihugu c'u Burundi, rya tegeko nimero 1 gashinze ubusa 5 ryo kuwa 16 ntwarante 2023 duca twisunga mu gushinga izo nzego, tutibagiye no guhamagarira abanywanyi bacu n'abakunzi b'umugambwe guterera umugambwe kugira ngo uzoje muri ayo matora twimirije ufise vyankenerwa vyose bikenewe. Muri ibi bikorwa vyose bitunganijwe n'umugambwe SNL ku kibuga, mwese turazi yuko mwibaza muti umugambwe SNL wiyumvira iki ku kuntu ibi bikorwa biriko bitunganywa bitegura amatora yo mu mwaka uza biriko bigenda, ati mufatiye ku bihe tugezemwo vya politike y'u Burundi. Mu bisanzwe imvo nyamukuru y'iki kiganiro tubahaye niyo gutanga umuco, haba ari ku Barundi bose, haba ari ku makungu, ku ngorane zimwe zimwe twabonye kandi tubona zo kugurura ikibuga ca politike mu Burundi muri iki gihe twimirije amatora. Hariho bimwe bimwe bijanye no kutihanganirana mu nyifato ya politike tubona mu gihugu. Hariho ukutavugana canke kudakorana, canke hariho mbere no kudashira umuco mu kungene umugwi ujeje gutunganya amatora seni washizweho n'iyindi migwi iwukomokako. Ukungene integuro ya rwa rutonde rw'abazo kwitoza n'abazotora, ivyo twokwita mu kinyamazuru fichier electoral, iriko irategurwa, twebwe tubona yuko hari hagahaze kandi tukabona yuko atakuvugana canke gukorana kwabayemwo, yuko seni yari kuvugana no kubikorana nabo bose bafise uruhara bategerezwa gukora muri iyi nteguro, na cane cane mu gushiraho ikirangamisi c'amatora. Umugambwe SNL ku rubuga uhura n'intambamyi zitari nke zijanye n'inyifato itabereye ya bamwe bamwe mu bajeje intwaro hasi, canke bamwe batwaza novuga, sinovuga ngo agatima nama, mugabo novuga ukurengera uburenganzira bw'abandi mu bikorwa bakora ku rubuga. Novuga bamwe bamwe mu bayobozi, bamwe bamwe no mu banywanyi hasi mu mugambwe uri ku butegetsi, navyo bigaca bituma haba inzitizi muri bwa burenganzira umuntu wese afise
busiguwe kandi butegekanijwe neza mwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu bihe nka mwenibi vy'amatora. Umugambwe SNL uratewe impuwe kandi nukubona ukutihanganiranira cane kwa politiki kuriko kuragenda ku rubuga, dufatiye ku kuntu inyubakwa z'umugambwe SNL ku kibuga zigenda zononwa, hamwe zikabomogwa, ahandi bagafutanganya inzandiko canke bagatabura ibimenyetso vy'umugambwe biri kuri izo nyubakwa. Aho twotanga uburorero muri Giharo no muri Matana, uburorero sibuke ni bwinshi. Hariho mbere n'inyifato, mbere n'imvugo z'iterabwoba, ivyo navyo bigatuma abanywanyi bacu batumva bisanzuye nkuko bikwiye ku rubuga, kugira ngo barangure ivyo bategerezwa kurangura bahabwa n'amategeko y'u Burundi, kumwe na nimpeje kubashikiriza. Ikindi, umugambwe SNL uramaze kubona yuko hariho ikumirwa ridasanzwe cane rijanye no gukumirwa mu buzi, mu mabanga y'igihugu, yaba ari amabanga ajya abantu bagenwamwo canke akaba ari amabanga abantu bategerezwa gukoramwo mu buzima bwa misi yose. Ivyo no kwita les postes de responsabilité politique et technique mu kinyamazuru. Ivyo navyo ntitubikenguruka kubera ntibifasha abarundi muri ya politike y'ukubanywanisha abarundi bose bipfuza. Twarasubiriye kandi mu mugambwe SNL turabona yuko hari ico no kwita kurenza ku ruho rw'amazi kubijanye n'imfashanyo canke mbere ivyo no kwita uburyo buteza guhabwa imigambwe yemewe n'amategeko kugira ngo yitegurire neza amatora, nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga mu ngingo ya 84 agace ka mbere, kavuga ko mu kugira ngo demokrasi igende neza, itegeko riremeza yuko imigambwe yemewe n'amategeko ihabwa uburyo kurunganwe canke ku bice bingana, na cane muri urwo runganwe ngomba kuvuga ufatiye ku kuntu imigambwe yarushanijwe mu matora aheruka no mu kungena iyo migambwe ifise ivyicaro mu nama nshingamateka. Ubwo buryo rero buratangwa kw'iyo migambwe kugira ngo ubwo buryo bukoreshwe mu myiyamamazo, kandi iryo tangwa ry'ubwo buryo riteza gutangwa ku mugaragaro. Natwe umugambwe SNL murazi ko twagiye mu matora mu 2020 mu nama nshingamateka turafise ivyicaro vy'ababa 30%. Ni naco gituma mbere tuguma turindiriye, tuguma twiteze yuko ubwo burenganzira duhabwa n'ibwirizwa shingiro bwoshirwa mu ngiro kugira ngo iri higanwa tugiye kwinjiramwo mu 2025 rizobihiganwa ritagira kanenge, rizobihiganwa rirekurira bose uburenganzira bwo gihiganwa neza atawandya wangura. Tuongere ko kandi yuko umugambwe SNL urarajwe ishinga nukubona atakuvugana canke kuganira kwabaye mu gushiraho seni n'izindi nzego ziyegukira bimwe bita sepi na sesi ku rwego rwa province no ku rwego rwa commune.
ukuntu izo nzego zashizweho nta muco wagiyemwo, nta n'ukunganisha byagiyemwo. Eka mbere turavye uko vyatunganijwe, umugambwe seneri ku rwego rw'igihugu muri seni ntawe dufisemwo aduserukira. Ku rwego rwa province baduhaye abantu 5 ku bantu 52. Ku rwego rw'amakomine muri sesi baduhaye abantu 24 ku bantu 294. Murumva yuko ivyo bitigiri bidashimishije kandi bidakurikije ca gitigiri twaronka mu matora heruka 2020. Rero twe twifuza muri senel yuko seni yategerezwa gushira mu ngiro gushinga izo nzego ikurikije ubutandukane bw'imigambwe atakarenganyo karimwo, hanyuma izo nzego zikajaho zigaheza zikarangura ibikorwa zishinzwe, bose batunganiwe, imigambwe yose yiyumvamwo kwirimwo muri seni. Uko rero kutaba muri seni hakurikijwe ivyo bitigiri kuri twebwe bituma twiyumvira yuko kandi tubona yuko amatora ashobora kutagenda neza, kubera bose badaserukiwe, kubera hatabaye iyo nteguro yuko bose baserukirwa muri izo nzego za seni. Murumva yuko namwe akanenge katobura. Ariko natwe dusanzwe tuzi ko amatora atunganijwe neza mu muco atanga inyishu yemewe kandi ishimwa na bose igihe byose bitunganijwe atawufise akangonongono, kandi gatanga inzego zemewe na bose kubera ziba zavuye mu matora bose bishimiye ko yateguwe kandi yatunganijwe neza cyane. Kuvyerekeye ya nteguro yerekeye abazokwitoza n'abazotora n'abazotorwa, bimwe navuze mu rurimi rw'igifaransa fichier electoral, mu bijanye na cane n'iriyandikwa ryerekeye amatora yo mwaka w'2025, umugambwe senel ntiwanezerejwe no kubona yuko abagenwe kugira ngo bazokore iryo yandikwa ry'abazotorwa n'abazokwitoza n'abazotora ko hafi bose baturuka mu mugambwe umwe. Ivyo rero murumva yuko bituma twiyumvira yuko seni ifise aho ihengamiye. Tuvuga seni n'izindi nzego zifashanya nayo, zimwe zo rwego rw'amaprovince n'amakomine. Murazi ko iriyandikwa ritegekanijwe kuva itariki 22 z'uku kwezi kw'icumi gushika itariki 31 z'uku kwezi nyene. Ibi rero twebwe tubona yuko biri mu bitosekaza amategeko amwe twofatira nk'ingingo ya 12 y'itegeko rigenga amatora, rivuga yuko ku biro vy'iyandikwa hose abantu bashigwaho na sesi bashigwaho hakurikijwe ubutandukane bw'imigambwe, hakurikijwe ubutandukane bw'abarundi ufatiye mu bwoko canke mbere no mu bitsina. Umugambwe seneri urafise impungenge ku kirangamisi c'amatora kitigeze cyumvikanwako cyashikirijwe itariki 15 z'ukwezi kw'icumi 2024 n'umugwi ujejwe amatora seni. Turavye itariki bavuze yo kuzotanga no kuzoshikiriza intonde za nyuma
z'abazokwitoza mu bashingamateka, mu bahanuzi ba komine, n'intonde zerekeye abazoserukira imigambwe mu matora canke abazoserukira inani z'imigambwe canke abazoserukira abigenga muri ayo matora, zifata ikiringo kingana hafi amezi 5 gushika kuri 6 imbere y'uko amatora aba. Murazi ko bamaze kubivuga yuko azoba itariki 5 z'ukwa gatandatu 2025. Iki gihe kirekire rero kuri ivyo bikorwa kuri twebwe kirafise inkurikizi kandi zihambaye cane mu bijanye n'itunganywa, mu bijanye n'ukuntu abantu botekana kandi bakiyumvamwo abo baba bashize imbere kuri izo ntonde no mu mutekano wabo wabashize ku ntonde. Mu bisanzwe ukuntu imigambwe irondera abanywanyi n'ukuntu imigambwe yinjiza abanywanyi mu gihe cy'amatora no mu bihe mbere byo kurondera abanywanyi, mbere hari n'abo usanga bataragira aho bahagaze muri ico gihe cy'ayo mezi twavuze. Naco ni gikorwa imigambwe ibandanya ikora ku munsi gushika buca amatora aba, niko no bivuga. Murumva rero yuko ngaha hari hagahaze kuri kirangamisi cyatanzwe. Kuri ivyo byose rero byavuzwe tubifatiyeko, twebwe turemeza yuko twiteguriye bihagije kandi ubudasubira inyuma kuja mu matora y'ibihumbi 2025 mu bice byose ayo matora atunganijwe, kandi turiyemeza yuko tuzogenda nk'umugambwe ushaka impinduka kandi ushigikiye impinduka, umugambwe ufise kandi wuzuye inyishu ku bibazo nyamukuru bihanze Uburundi n'abarundi, na cane cane ibijanye n'intwaro ibereye, ibijanye n'ubutungane n'agateka kazina muntu, ibijanye n'ukunywanisha abarundi, ibibazo bijanye n'ubutunzi n'ibibazo bijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu.